iki gikorane bafatanije cyane n'Imana yabatumiye. None rero ni mujeje tubaye kazi cyukuri. Rero mwese ko mukatuze. Tuvugire rimwe twese. Kaze bene data bakozi b'Imana, Imana ibahezagirane natwe. Kaze cyane. Twongere tugorora amaboko turamukanye mu izina rya Yesu. Yesu n'abahezagire. Ndashimiye Imana kuba hano iragahezagirwa. Nishimwe cyane kandi ndashimiye n'ababyeyi bacu barongoye ishengero banyiyumviriye ko nobana namwe hano. Imana ibakorera iki? Byaranezereye cyane. Nawe yumvire uhawe kaze muhiri wanyu. Byaranezereye rwose muri yici. Narifise n'ubundi butumira ahandi, ariko hanaho byabaye kuvuga ngo nje muhira. Ndabishimiye Imana rero. Hanyuma mu muryango no mwishengero barantumanye ntasho ni muzakire. Bikugira gute? Gukura ugwiza inkomezi. Cyane mu Rwaruka hariya kugira gute? Gukura ugwiza inkomezi. Hariya sindabumva kugira gute? Gukura ugwiza inkomezi. Amen. Umuntu murazi ko agifise ibice bibiri. Hariho igice cy'impwemu n'igice cy'umubiri. Yesu nashimwe. Kugira dusimbataze iryo jambo dusome muri Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Luka igice cya 2 umurongo wa 40. Kandi uwo mwana arakura agwiza inkomezi, yuzuza ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Imana ishimwe. Kandi uwo mwana arakura agwiza inkomezi, yuzuza ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Imana ishimwe. Uyu mwana avugwa ninde? Yesu. Uyu Yesu yari Imana, yabira umuriro biri muri Mariya acika umuntu. Aravuka, arabura uyoya, araba mu muryango yakuriyemo kwa Yosefu na Mariya, bamutuma kujya kwawe, bagutuma muhira. Mugabe bibiri muvuga ngo arakura gwiziki. Bwira mugenzi wawe ati dukure tugwiza inkomezi. Amen. Umuntu aragizwe n'ibice bibiri. Mbishoboye kuvuga muri ibi. Hari umuntu w'imbere n'umuntu w'umubiri. Uyu mubiri uragera igihe ugakura, inkomezi zigahera. Nka jewe singikura ngwiza inkomezi, iminsi isigaje niyo guhera inkomezi. Mu buryo bw'umubiri hari iminsi ukura, uko ukura ariko inkomezi zivako. Murabyumva? Mugabo mu buryo bw'impwemu Bibiri dusezeranira ko tuzokwama twihura mu nkomezisha. Imana ishimwe. Mugabo mu buryo mu mibiri dukura, turakura ugashika ahantu ibiharuro ari amafongisiyo baduga bakaguma baduga. Hariho n'ahandi uduga ugashika ahantu ugacugira gute ugacumanuka. Mu mubiri rero turaduga tukagera ahantu mu musiguzi ho harabivuga ahantu ngo amaso atakibona, hari ahantu babivuga neza. Mugabo mu mpemu ariyo ntumbero y'iki gikorane mu nyigi dukwiye gukura tugize iki?
mubyumve neza je nitwa Kandida nina batanga gupfa reka nivuge mwe murabe mugana je nzopfa hageze urumva rero igihe nabatanze gupfa muzokumva bavuga ngo Kandida yitavye Imana ejo kuwa kangahe umusitiri kwa kangahe ejo kuwa kabiri mugabe ikiziga ciwe sinzi iyo nzobandi haraho kimara n'iminsi urumva hariho Kandida agenda n'ikiziga kigira gute ikiziga rero kirakura kikagira ahantu kikagira gute kigakoroka sa mugabo mu mpemu uyu Kandida yitaba Imana aremerewe kuguma yubura inkome zisha bitume ko mu izina rya Yesu amen haleluya mugabe ikibabaje cyo mugwaruka kuko ariho turi tubona abana bamwe kuko si benshi bakura bashiriki ugasanga akana muri Sunday school wohora uraraho kararirimba kakararayo mu minsi nari mu misiyoni Gishiha mu gikorane cy'abakenyezi haraba akana muri Sunday school kararirimba gushika aho twese budufata umurongozi wahaca akagabira ikintu tukavuga tutaka akana kazobigumana mugabo gahengeragiye muri ekofo ukarindi kwesira no muri korale ugaheruka winjiza mu mazi ibikurikira sinzi nuko ariko bimeze uwo mwana kuzashiriki yinanata muri ekofo yashika muri sogondera ati nabaye umuntu mukuru akabivamo yatera intambuko muri kaminuza ugasanga umwe arabivuye guca nka benshi yaca mu buzima agakorera amahera ati jewe ndi nyakubahwa sinshobora ugasanga iby'Imana arahebye korale yaririmba agaheba muranya yava mu buzima busanzwe turi urugo ndarucokeyemo bijya n'ibyo abafise umwanya nta mwanya gifise umuntu ashiriki ndabifurije gukura mugwiza inkomezi haleluya nanezerewe mbonye abantu muri kaminuza bakibatizwa muri mpwemu yera turifuza ko bihera kuva no kuri Sunday school bikaduka kuko twarabyemerewe ko mu gihe ciherezo hazosukwana kubari ngahe kera mpwemu yaza ku mwami kumuherezi no kumuvugisha ubu natwebwe turemewe none rero ibi bintu bikwiye kutubako mu izina rya nde Samuel wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere no wa kabiri wa mbere gusa urupapuro n'amajana 350 nuko haba intambara kumara igihe kirekire hagati y'ab'inzu ya Sawuli n'iya Dawidi arushiriza kuba gahambaye ariko abo mu nzu kwa Sawuli bagenda bashinaye nababwiye ko dukura dushira inkomezi kusoma ntibikirisa Samuel wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere nuko haba intambara kumara igihe kirekire hagati y'ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi arushiriza kuba gahambaye ariko ab'inzu ya Sawuli bagenda bashiriki kwa Sawuli bagenda bashiriki kwa Dawidi nawe bagenda babagaki umwana w'umupasiteri yagiye gusengera aho sakorera ariko urusengero aramuraba abona mayumviriza asoma Bibiliya mugabo bagiye aho bamwakirira babona baramuzimanya baramuhaye agafana bashitse muhera mutera inkuru ngo papa ngo mu rusengero no muri sare mwotora se ati mwotora mu rusengero atoya ti mu rusengero ugumuraba ntana kimwe baguha ti muga muri sare baguha ifana ti je notora muri sare none gwaruka kwa Sawuli no kwa Dawidi mwotora kwa Dawidi kwa Sawuli muhahoniki bagenda bagira iki bashira inkomezi kwa Dawidi nabo bagenda barushitsa kubagaki ndabifurije kugenda murushitsa kubagahamba
Yesu ashimwe. Yesu Mariya aramuraba barikana arababwira ati ujya muntu naho ari umuhungu wanje si umuntu asanzwe. Icyo ababwira mugire gute? Yaramubonamo inkomezi zidasanzwe. Agiye i Kaperinawumu hariza Nazareti ibisigo bimubonye bati turashitse kuko yagenda yunguka iki? Haleluya. Ashitse ku musaraba ndiho ndabisimba kubw'umwanya acikanye Bibiri tubwira ngo igihuzu gikingira hera caratawutse gihereye hejuru bisigura ko ari Imana igitabuye kuko Yesu yagenda ashirika yunguka iki? No mu rupfu rwiwe inkomezi ziwe zari zigikora. Sinovuga ashitse kuzimu ingene yazuye abera bagasubira bakagendagenda he Yerusalemu parada akayihindura ikava ikuzimu. Amen. Kuko umwami wacu yagenda agira iki? Vuga ngo yagenda yunguka iki? Inkomezi. Dawidi nawe nguko yakura ndamubona aragahungu gatoya gahitana kabuye karazunguriza mu izina ry'Uhoraho gatera Goliyati. Abisirayeli bari bahunze bari muri traje ahejeje kumuca igihanga baca barahaguruka bararirimba murarimba yandirimba ariko baririmbye kubera Dawidi yamuciye iki? Gisosi. Kubera iki yagenda yunguka iki? Inkomezi. Amen. Kandi yishingiye intahe ati yo ntatembwa agenda yimumura kumwe natababura iduni ntabwe n'ubu ndayongera kuko yagenda yunguka iki? Inkomezi. Baca baramuririmbira ngo Dawidi yishe igihumbi indiringo nawe Sawuli yishe igihumbi niho intambara zabyutse. Nabo ndakwifuriza kugenda wunguka iki? Inkomezi. Mwatoye kwandi? Dawidi. Kubera iki? Kubera agenda yunguka iki? Inkomezi. Kwa Sawuli mwahahoye iki? Agenda ashira iki? Inkomezi. Kubihitamwo n'ikindi kubihitamwo ni kimwe kubimerita n'ikindi. Ndagomba ibi bintu bibi byacu mu izina. Hari ibintu bitanu ngomba kubabarira utagarazwa kwirinda kugira ugende urushiza kuba gahamba. Icyambere akaba no mwibango nkuko kwaje atarakitse atararonka kuvuga ubwa kabiri. Aho naho uba mwishenye washaka ukagira ibango ringana gute ntushobora kugenda wumuka inkomezi mu mpwemu. Ikindi cya kabiri nukutatura icyaha wakoze. Hariho umuntu acumura akabinyegeza akanka kwatura ngo yohagarikwa. Mbende babaza hako nocumura nkabinyegeza nkaguma ndi mwarimu inzandi kazonsanga ndi mwarimu nja mu muriro nuko no byatura ngahagarikwa no mu gikorwa mwonoza muganka zoja mu ijuru sa no kwatura ngategura ngahagarikwa inzandi kazonsanga mbere y'ijuru. Ubu rero umuntu aracumura akanyegeza iby'inkomezi abasezerano kuko mpwema zose uko kuba ari n'umubiri bose biyejeje. Ikindi cya gatatu n'abagenzi babi naho kizuka vuko bwa kabiri umugabo ufise abagenzi babi ntushobora kugenda ugira inkomezi sa. Ikindi cya kane sinzi mu kirundi uko noki ni sexuality. Ingendo canke ingeso z'ubushakanye z'ubusambanyi zikagutwara ira ntimwonyumva ndiko ndavuga muranyuma